rero ngo yabikoze ngo kugira ngo yitwe ngo umuhutu wa Neva. Niko yavuze. Yego umuntu akugabiye uca yitwa umuhutu wiwe. Hagero kigingi rero no agenda agara ati je ndi umuhutu wanyine cyo yari mukuru w'igihugu yarangabiye. None ko yari kuvuga ngo umuhutu wa Neva n'abatusi Neva baba. Icyo naje kwitwaye uko President ari kuri stage. Nyavuze ko Bifesi yamurunkiye message y'ubutumire bwa mariage. Amubwira ati wowe umugenzi w'abajije. None kigingi byaramunaniye yuko yo mwandikira akambwa ati mze yanka. Makaze aze kwishuriza kuri podium. Oya yari muri comedy ariko araryohe. Si comedy. Si comedy biga si comedy. Kuza kwishuza umukuru w'igihugu. President yaramwishuza. Ariko yaramwemereye. Oya. Jewe ntibakora bari bagutabiriye muri arena biranga. Jewe hajya ahubwo nagira ni cy'umuntu ikibazo. Imana yambwiye ati reka ntihagire umuntu usesa amaraso. Na mu ambassadeur agwana. Ngera muzi. Hello abakunzi ba Star TV, make sure ko koze sabone kuri Star TV, make sure ko amaze kuronka ico bita full access ituma ubona ibiganiro byose bica kuri Star TV. Urabona ati kumwe na Simizi wa Semavumba. Iyi ni imburugi ni yewe. Tuje kubabera. Wait. Wait baba, wait. Kumwe na Simizi wa Semavumba. Wait. Hariwa asema moya, mbili, tunaondoka. Moya. Ngiye gushonesha. Ngiye kugira iki? Gusonesha tuzotwara muri Amerika. Ngiye kugira iki? Bayita Fondation Umugira neza Bonne Action Umugira neza. Sio moya. Je mfisa magunira. Fisa maki? Amagunira y'ibitenge. Ngiye gushonesha umwambaro. Umwambaro witeka. Yani hapa ni moya. Mbili. Tatu. Tunaondoka. Kwanza ibisigaye byose ndabikwambise ibitenge byanje. Sare, rero hari umuntu nabagira ati ngo none ngo nta nyundo. Nako matero wabonye yafere y'inyundo yo muri arena wewe mira tembea na nyundo. Inyundo muruzenye. Twagiye. Bakunzi ba Star TV urabibona hasi. Bakuba Star TV. Je na mugeza anje utwamaze kwitegurira iki? Isafari. Ngiye gushonesha kwebe mugabo imbere ngiye gushonesha umwambaro. Ndabibuse yuko mama Burundi afise ubushimwe bubiri. Arafise kame ko muri UK mu Bwongereza. Uravyumva? Arafise nakandi gashimwe ko muri Nations Unies, ka Nations Unies. Bwo bwose n'ubushimwe bwa Fondation Bonne Action Umugira neza. Nyamamvu rero ubunyene ngiye kugira iki? Gushonesha ibitenge byo kwakira niteka ubwo bushimwe. Kabisa. Urazi ko hari abingwa biba Bibiliya. Hariho nabibishikana. Ilogo ni ya bien sana unaiona? Naiona mzee. Fondation Bonne Action Umugira neza. Hari iki hariho nice igishama Umugira neza. Sawa sana. Sawa. Tuje kubabwira ico bita ivyuzuye event. Turi mu kinama kuri zone. Imbere yuko mama Burundi agenda kwakira ubushimwe. Ubushimwe yahawe. Bivaye n'ibikorwa akorera bene gihugu. Bivaye n'imigambi arangurira bene gihugu. Bisaba kwa tubanze kwanza tumusabire ku Mana. Umugisha. Wa neza yuko ngaha. Musabire umugisha. Muri ivyuzuye igikorane cyiswe ivyuzuye event haro ni ivyuzuye awards harimo ndagahende bazotanga ya modo neza yuko ngaha ibikorwa byamaze gutangura no mu tariki 6 tariki 6 ejo ni tariki 77 niho ibi bikorwa by'amabiba wabonye ko n'amazi masafi yamaze kwashika kabisa Masafi babone ingene ibintu bitunganijwe urazi ko Masafi ariyo yakoze no muri umutwenzi festival Masafi mama murabisa Masafi na imodoka zwe turinge de Masafi usanga ari indani aya bayita Masafi Rita usanga ari indani mabujani sawa aya no mezereze kama none duhe Masafi twe turinywera none
Masafi water. Amazi ya Masafi. Na Masafi aba yagize iki? Aba yahageze. Ahantu hose akoranira abantu. Ahantu hose araba. Babahereza amazi y'ubugingo yiswe Masafi. Urazi ko umutwenzi festival. Nyene cyubahiro yanyoye Masafi. Nyene cyubahiro yanyoye Masafi. Masafi. Ahantu nakubwiye ahantu hose. Ahantu hose akoranira abantu. Ijambo ry'Imana rivuga ati nzobaha amazi y'ubugingo. Ayo mazi y'ubugingo yaramaze kubonetsa, ayo mazi yaje yitwa Masafi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ku munsi wa nyuma Yesu azoza yiswe igisuma. Haleluya. Amen. Azoza nk'igisuma. Bisigurike. Kugira azoza nk'igisuma. Yesu azoza nk'igiki? Nk'igisuma. Yesu yageze atanga amazi y'ubugingo. Ajya amazi y'ubugingo yahinduye izina, agaruka muri bino bihe, agarukanya amazi yitwa nde? Masafi. Masafi, haleluya. So era ngazi rero mu gitabo Rastaman. Wamboye Kayere. Rastaman. Kayere baratumoreye hamwe. Reka twigiye. Muri hasta siempre. Batumyoreye hamwe. Ndabamnyora. Tuzabamnyora. Guy, wone ugata mugore ufise, nakwenda kuhaha igitenge cya bana mugore ufise. Uramfatira gusa. Kabisa nuko. Turi muri ibyuzuye event ni preparation bariko barategura stage. Ni gitenge. Byateguwe na Prophet of Jesus Joshua Le77. Simbizi. Kamanze nk'amazi y'ubu. Yego. Urabona ko ibintu bimeze neza. Urazi ko n'ibyuma ari bishasha. Ni bya mupya. Aba ni ba mono. Aba nibo bangiriye sound igengira mariage. Igihe ndongora aba nibo bankoreye sound. Ni sound nziza cyane. Ni sound yitwa Agora yo muri Agora. Ni sound imeze bon sana vraiment ushobora kuyidoga. Umuntu butumwa arabwakira aho bari hose. Urabona ngaha ibikorwa bizobera ngaha kuri tele ya kuri zone mu Kinama. N'ahantu hakira abantu benshi. Dugera kuri stage. Novuga neza yuko ivyuzuye event ibikorwa by'ivyuzuye ni ibikorwa by'ababyakira ibihumbi n'ibihumbi by'abantu. Abantu barabona ibitangaza. Ku munsi w'ejo ngaha hazobashashe amashitingi ngaha. Hari abantu ngaha bazosengerwa, hari abazokira ingwara. Hari abantu bazokugwaho imyaka imikoshi. Uravyumva? Naje wakubiswe muri arena shwa gukora. Nawe wakubiswe muri arena ushobora kubona inkombe. Novuga yuko ivyuzuye event numwanya n'ababwira yuko muri no myaka abarundi ikintu cya mbere barakeneye yuko imizirikanye yabibohogwa. Nange n'icubahiro mu kuyiguya yabivuze. Uno munsi abarundi icyo bakeneye ko ubutunzi barabufise. Mugabo hariho umwijima ubari mu maso, hariho imizirikanye yabo yaboshwe ku buryo ubutunzi abarundi bafise batabubona. Ariyo mpamvu ibikorwa mwene ibi iyo umuntu aje kuvyitaba araronka ayo mahirwe yuko ijya mwe mu mbi iza ikabuha ubwiza bwiwe. Ishobora ikaboka mu umuntu akitahura. Niyo mpamvu urumva ibikorwa mwene ibi amasengesho mwene aya arakenerwa, niyo akenewe cyane gose. Ariyo mpamvu tuma dusaba yuko abantu benshi baza bakayitabira. Baza n'imitwaro, sibyo? Nabonye abantu basengerwa bakagwa hasi. Hari ibibazo byinshi biri mu mwuka, inzira yo mu mwuka, inzira udafata. Satani ngo azobohwa ejo. Satani zazobaboshi. Ntashobora kugera aha. Ntashobora kugera ngaha. Kabisa. Uno muzisimbizi uragaragara cyane mu bikorwa by'Imana cyane. Yego. Mu gushyigikira ibikorane bitandukanye. Yego. Inyuma yuko ejo tuja muri Source of Culture, tukabona Burundi bwose. Tukabona Burundi. Tumanza gucana tukamanza tugasaba. Tukabanza kwa tukabereka imigisho. Urabona ko aya maspeaker ni mashasha. Ni mashasha kabisa. Urabona ko ari ibintu bishasha gusa. Ni brand new. Reka bihezagirwe reka. Birahezagirwe. Birahezagirwe. Chef de groupe Salam. Bamwita chef de groupe n'abamwita Jihad. Kabisa. Nuko rero ivyuzuye event ni ku munsi w'ejo. Munsi w'ejo. 77. Dufise ivyuzuye event, ivyuzuye award Ndagahende. Yego. Ndagahende ni mu kwezi kw'icenda. Barayimuye ubu. Yarimuwe kubera banse yuko vyogwanamwo. Niyo mpamvu byabaye ngombwa yuko haba ikintu kimwe. Azabaye umukozi w'Imana atanze imodoka. Atari ari uwo bayihaye sha acaruriramo hejuru. Wabonye nta mukozi Imana wabonye bahaye imodoka acaruriramo hejuru. Hari umukozi Imana bahaye imodoka? Uwo nawe namenye. Mugabo urumva ikintu cyambaye gusa nuko uno munsi abarundi bariko bagenda imishaha yabo igenda ibohoka. Kandi ibohogwa n'abantu babifitiye ingabire. Wararondeye Prophet of Jesus asengere Source of Culture kugira izigene neza zizoje imwaro. Nibaza yuko mu bantu ba mbere Prophet of Jesus yasengeye cyane ndimwo
niyo mpamvu jewe nkanje yarambohoye imitego yose nigiye umugore wanje yaragwaye yarambwiye ati tora amazi umusuke kwa Shakira waramutelefone guya tukoresha amazi kira tayari amuze ko amazi tora amazi y'amasafi muzugeko biba birarangiye simple je ntabwo bafise nta Kiragiye bavuga ngo bashaka kukuroga ngo vyaranze. Baragerageza kuroga none waje bari bagutabiriye muri arena biranga. Jewe hajya ahubwo nagira ni cy'umuntu ikibazo Imana yambwiye ati reka ntihagire umuntu usesa amaraso. Na mu ambassadeur agwana. Ngera muzi Urazi ko na Trump ntuzi ko bigeze kwerekana ariko aragira. Trump umuhungu aragwana. Oya nta mu ambassadeur agwana muzi. Uzo Bati nk'abantu babinduye no mu ambassadeur. Muhinga mu byo kurira muhinga mu byo kurira indege yaranyanyuwe ndake kabisa simizi ni ya message yo abantu ko batwikana muri kano kanya biteze kuza muri kino kibanza kinini cyane abafise imitwaro je nka jewe ari abantu bagize umva abafise imitwaro abakeneye abagabo mugasinzigera mbona umugabo atwanga umutwaro ngakeneye umugore abakobwa no bakunda kuvuga ngo bakeneye abagabo none umukobwa ako bakunze kuvuga ati ngo kugira ngo uronke umugabo mwiza uramusenge je ndashaka abagabo ko mwananira je ndumugabo mwiza ariko kandi hari igihe muhora mutera ikata na madame ese ndumugabo mwiza buke none burya madame buga ntiyatwaye imitwaro mu rusenga avuga ati nkeneye umugabo Imana ikimwereka cyo wewe amugani cyo nikigeragezo muze nakata muhora mutera muhira ko bavuga ati ngo nta muntu ashobora kurongora naci muga rero Imana yamweretse jewe niyo mpamvu nsanze ngerageza kubohoka kugira ngo mubere umugabo mwiza kandi byarakunze Prophet DJ yarashyize ko ibiganza aransengera ubu umugabo w'akarorero fresh nta mugabo adahinduka muze yego kera wari kinani oya je sigeze mbi kinani ni Bentura gwaye Bentura aragwaye shamerewe nabi cyane amerewe nabi kandi urumva ingwane ibintu byacu ba entertainment ibintu byose bashigikirana oya ni nkizi kigufa umwese nkizi kigufa rawuzi umuntu aratabaza kubera aba yaramenyereye genre urabona i entertainment yacu turayishiramwe ubumuntu seriye bwinshi kubyo nigiye uburi seriye batizera yuko ibyo uri kuravuga biri baguma babona umega ni base voilà yabana content nkizi kigufa ndabara nkizi kigufa umugani ntawe witse ugasanga umuntu yaguma bakinisha cyane gushikana aho igihe aba serious abantu babyiteho bavuga ati oya niyo entertainment yacu turamuzi bazi ati na content so uko biri kose nibaza ko ni gutahura ni gutahura ivyo turimwo monde turimwo abantu tubabwiza ukuri nimba dukenye tuvuga ati turakenye ni habyo byakoresha kandi abantu bavyakira ni habyo byakoresha umwanya yavuze je nama bati ngira mfise ikirohori c'inzu kandi amahera araheze mugabo ntaburamesha byita content reka je baguma banyandikira bambwira ati izo content ngo ari serie ngo izo content z'amabati ndavuga ati inzo ni gwiwe gusa n'igihangare muze jemeruka muri Superbat banyandikira abansa bari mero zakoresha umwanya kandi yarasavye amabati muri Superbat muri Superbat rero nabandanya asati yarasavye amabati aravuga ati muje mumubwira icyo akora muga mu mpama baje je rega ndagutera story hari assurance yitwa Bik bonye umere ambaye Bik haje je Bik ntibaze ngo ni blague rero ubu ndi serious tuko turakorana no muri Tambana Bik ubu n'umutumwa ndungikiye deje wa Bik ibyarangiye bampe assurance batayiguhaye none bizo batayimpaye ninagwara nzogwara nambaye umupira wabo hama ncembura amahera yo kuriha bambuhere mu bitaro Bike turakorana gute dukorana batarigera bampereza assurance kandi bisa mujyanga iba assurance ya 5 million nabashinda none yisabe none ndayisaba gute ntavyo bazi none utagwaye umbiriza Bike ubu nutubavugiye kwa Bike ubu nasubira kugwara nzoja mu bitaro nambaye umupira wanyu hama ncenguma yo kwasebya none sa ngomba kwasebya oya aro barafise urumva ofete ngene bimeze nuko umuntu mukorana deal kugira bamenye inguvu za assurance baba bafise sivyo baraguhereza iyo produit none masafi ntimamazi nkanyo none nzoguma nkorana ngo mo Bike ngo Bike ntihakuyaje muri za food ntahandi food ntujyayo none ingia ujya muri za food barazikurihisha oya aro kubera iki nivyunguka ntibabiguha barabimpa none gute none assurance Bike ndashaka kuzana ivyunguka niza ni note niyo assurance atari ukumusi nagwaye nkaremba uzoca wambara umupira wawe nzobiguma nambwa ati vya assurance vyawe nivyafe ugwaye nibiriha kandi abene gihugu bazumenya ati none uyikwa kurana Bike hama kabagwaye bisigura yuko Bike itarishe safi nje bameje kubina uzoheje baravyo nakoreye bikora igihe yangoka
Bikora warayicafu turagira iki bamenye yuko je d'abord mbafise inguvu za mbe ndazikurahe muri aya masengesho. Haleluya. Jikintu ndacyatuye kiraba. Anje kwa Prophet of Jesus ngaha. Uko ndahaje siko ndahava. Ndafise inguvu. Ahuza kuva ngaho ufise ikintu. Ndafise inguvu. Weje ivyo yigisha binyinjiramo. Irya jambo ndaryakira. Abantu bavuze ngo uri kurasega ngo we ngo ntabwo akijicu. Hari usega gusomba kigingi aja kwishuza umukuru w'igihugu kuri podium. None namwe ntiyamwibukije rega. Ashuje no Musezi Pro Max. Nivyo bari yari yamwemereye yabaye juste kumwibuza. None wowe uvuga ngo yabaye mukiriza hajya mu bantu. Ya none president rega niho umubone hari gihe usanga. Oya. None simbizi uri bagiye yuko. Muze. President nimero yiwe yarayitanze. None simbizi. Byaramunaniye kubagira. Uri bagiye ko ari gufata indego kaja hanze. Byarangiye muze atari. None jegiye tuva hanze. Je muze naramwandikiye message. Nabwo ati muze twazanye agashimwe. Sivyo? Nabonye ko Natasha na Rafa babakiriye muri ministeri. None bijya byavuye muri message narandikiye muze. Ni ebana bisaba banza agashire kwanza umushikiranganje. Sivyo gamuze? Wowe urumva uridogera uwasabiye kuri Rindira, urumva yuko muze naramwandikiye aranyishura. President ari kuri stage. Nyavuze ko Bifesi yamurunkiye message y'ubutumire bwa mariage. Amubwira ati wowe umugenzi w'abajene. None kigingi byaramunaniye yuko yo mwandikira akambwira ati muze yanka. Makaze aze kwishuriza kuri podium. Oya yari muri comedy ariko araryohe. Si comedy. Si comedy biga si comedy. Kuza kwishuza umukuru w'igihugu. President yaramwishuza. Ariko yaramwemereye. Oya. Je umwenoza ngaha. Aha kujya nkaza. Sivyo? Naduga ngaha. Ndi kuri mikro. Isi yose imbona. Ngacavuga ati ngo nyene cyubahiro ati je waranyemereye inka ntiwayima. Iyo ni ndero kweli. Twe tuvugisha ukuri mzee. Nuko mutabivuga bijya bintu kingi yakoze birimo indero nke. Oya none yari yaramwemereye. Oya siku president duhaye nimero yiwe. Aravuga yuko atawuni mu president bandikira inbox keretse we. Niwe yayitangiye reka basi ndanayibibutse. Ufise ikibazo gashobora kumwandikira. Yego arabona bambwira nimero ya president kandi yabagire. 69 21 42 86. Nimero yarayitanze wenyene nsubiyemo nimero wenyene yitangiye. Sivyo? Nawe waramwandikiye nawe. Bifesi yaramwandikiye amubwira nti. Sivyo? None ntiyabyivugiye kuri stage. Yarabivuze. Iyi projet ya Mkombozi ijya umutwenzi festival. Ntiyayimubwiriye mu telefone. Ati nafise ikintu cyagutse. None kigingi yari yarabuze kurandikira ati nyene icubahiro agasheza nga kuri podium. Kandi rero ibintu byo kuri podium umuntu ushobora kufyanga kwera uvuga ati no. Oya iga ni ndero nke. Abashatse kugira ntaba avuga ati oya. Bijya babyita ubukosa adabu. Utamenya ati si comedy jya. Waramaye inka ntiwayima. Ariko yaramubwiye ati yaravyaye. Publika yuzo mzee kana ubigeno kimwe. Kana ubigeno kimwe. Urabona ijya festival Mkombozi yakoze. Ni wa mwanya yaronse yo kubwira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu. Mugihe abandi bisabira inka, mugihe abandi bisabira inkwavu, mugihe abandi bisabira amabati, wababwira ati nyene cyubahiro reka dukore ikintu kizogwa muri histoire y'umuziki w'u Burundi. Apana banzisabira. Nyene cyubahiro. Dufise amafaranga nganuko twokora ikintu cyo kwinezezwa yuko twikukiye. Tuvuze umuziki wacu. Bisigura yuko Mkombozi yarengeye ibibazo afise gana barabifise n'umugore arinze agenda nuko umuryango bitabiragenda neza reka Prophet ndamivugira aha baragize ta civile byose umugore arinze gutoka nuko nirasiyo ubitanga kugiha amana ibyo byose Mkombozi yarabirengeye ntiyabwira n'icyo tunye n'icubahiro burya jewe n'umugore yarantose kubera ubuzima nirupiga sindonka arabirengera ibyo byose ndabwira n'icubahiro ico mbona nuko buri muririmbyi wese yoryoherwa nene yigo buri bose mugabo nta muntu numwe yaduze kuri podium aravuga ati nyene icubahiro nukuri kw'Imana Mkombozi raba umuhezagire ko kino kintu yarengeye byinshi ngavuga ibaze we yavuye atacu bamuhaye mbwa abandi basaba umviriza muzero singo ndategura festival bro jewe ndashobora kubona imiliyoni nka 10 ego ziranciyeko ndazihereje mu bantu no muri atarasiyo bya bindi byaba muri source of culture bibiyanye waraje duha inoti wosigara amaboko yera usigarana masafi nicaye imbe
wasigaranye amazi masafi mwese mwavuga ati hasi mbizi vraiment ari mu njungu kwera iki wotasha ugize iki watwenze meze neza sawa hacha nibaza ati nasimbizi ngo yashishije nasimbiye ati hari abantu twaremwe twiheba kubw'abandi kugira abandi mu muronke sivyo kuko nizo nyigisho nunga prophet of Jesus yigisha urabona ko batisa naranabivuze igihe agura burya buduga azohereza abapeti ajya amafaranga yo kuyakoresha mu muryango wiwe n'abafise ibindi bibazo cyagura parcelle n'akabirengera ni nk'ibi bya Mukombozi nayo yari gutera imikuki ya n'icubahiro iya festival ndibaza yari gutuma avuga ati ya machi vyara iya festival yaratwaye miliyoni zirenga amajana 3 yatwaye amahera menshi kwe yaratwaye byo 300 miliyoni no 300 miliyoni yari kumusomesha muze ati muze basi siraba systeme nanye sinzorare yenda panze ari abagomba kunyiruka man urazi ko ari ibintu dukora bagomba kutwirukana mu mazu mugadukamye Mukombozi saluti vile Mukombozi au mugabo gajusanga kigingi yari yahembwe yari yahembwe amafaranga wahembwe amafaranga woguze mwinka sivyo yari kuyigurira rero mu bisanzwe hama wowe ugacurengako ugacuza kwishuza umukuru w'igihugu kuri podium nacho kabisa biya rero ngo yabikoze ngo kugira ngo yitwe ngo umuhutu wa Neva niko yavuze yego umuntu akugabiye uca yitwa umuhutu wiwe hagero kigingi rero nawagenda agara ati je ndi umuhutu wanyine cyo yari umukuru w'igihugu yarangabiye none ko yari kuvuga ngo umuhutu wa Neva n'abafisi wa Neva baba icyo nazo gitwaye uko oya niko biri na yenshi yigeze kuvuga ati sinzi ko abonye hari umengo le 1er mai ntiyari umuntu nanjye yangabiye nanjye ndi umuhutu wiwe urumva rero kigingi na Gahere bose uno munsi bavuga bati natutifuza kuba abahutu bande Neva sawa rero ako kantu kumenga isaba umuntu akimburure neza niko biri ni Kirundi Nageri yavuze ati abandi ngo abagiriye nanje ngira umuhutu wawe nanje ngira umuhutu wawe Nigagere kwa base base kandana mu telefone Gahere Gahere ndamutelefone jize Gahere kumbe ushimubwiye kuno asikaye yigira umuhutu wa Neva oya pana yigira ni ndaza aritaba n'ukuntu ariko arakurondera ubu Gahere zingunga nagira imana ngo bari gumuntu yarari gumurongo kandabe ndaburabe Gahere jewe nanje ati ndumuhutu wiwe kandi umudamu wa Gahere yari haje ariko aratamba mu magaba mukagaye no mpamba naje ndi umudamu wewe Gahere ari ku murongo niwe karambwira kare ku telefone ati ya zamukurikirana amadiskuru ya muzihe amadiskuru ya n'icubahira bari rishe cyane abanajyoshe ari amadiskuru yiwe ni yakaburira abanyarwanda bose content z'abanyarwanda kweli batarose diskuru ya nibikunda babaho YouTube zabo bucya zikwama ubona ko nabago bahunze bana monetization yose ikavako byose biravako ndoifu so nibaza ko rero nigise guhamagarira abantu mu byuzuye bazoze hano kuri tele yo mu Kinama zone Kinama bana ko n'intebe zamaze kuza intebe ngize y'ababicaye intebe bazizanye no mwirangi rya Masafi bari bon sana kabisa simbizi mu gusozera gatuje mu bindi bikorwa stage urabona ko isa niyarangiye barangiye bane barangiye ntubona na manuze ama mixer byose bisa ni byarangiye iyi ni lighting kandi ni ngoma ni shashi iyi ni lighting gusa wana ko batangiye kubiduza ariko babigiza kugira bije hejuru nubona ibiharuro urayibona ako badiza stage raba nibiharuro akoresha ngaho mu kuduza ibiharuro ini y'amatara gusa ako barabiduza stage wendende usaba kugicuma muze yego abayigeje kubipanga ni ibintu byiza cyane ko banayipandisha paka yuru paka cherewe cyo Simizi jano mano gushimira ivyuze event no ku munsi weje naza ko atamurundi azobura hano nta numwe hazohari umugisha hazobari imihezagiro abantu bazohezagirwa bazomenya inguvu zo ziri muri Kristo kandi urazi yuko
the prophet of Jesus imbere yuko aza ngaha bamaze iminsi yisonzesheje ari ku musozi ari karasenga nuko yama bitegura abariko ari ku musozi arondere inuze ico biti inkomezi arondere inkomezi abantu barava uya kuna gusengera ukagwa hasi ngo abari ngo nuko ego amaze iminsi akarondere umva ijambo meye yuko isi yaremwe n'ijambo umuntu kiretse umuntu Imana yabumbye ikoresha intoke ziwe mugabe bisigaye byose byaremwe n'ijambo sivyo novuga neza yuko ijambo rero rifise inguvu ijambo rirarema niyo mpamvu arafata umwanya akisonjesha kugira ijambo ryiwe rize rifise inkomezi ariyo mpamvu duhamagaye abantu bose bizerera mu ijambo bigo ku munsi w'ejo baba bashitse ngaha ku kibuga cyo mu Kinama baze kwifatikanya na Prophet of Jesus baze kwifatikanya n'abandi bemera Imana bemera Kristo bemera izuka bemera inguvu ziri muri Kristo Yesu bazoze ngaha bumbirize ijambo ry'umukozi w'Imana intumwa ya Yesu Kristo Prophet of Jesus kabisa. Anuko turabahamagariye cyane abakunzi ba Star TV abarundi bose kandi urumva n'abapeti bazo performing baje bari muri ivyuzuye award bari indirimbo nyinshi bakoze urumva neza yuko bizoba ari ibintu byo kwishimira kabisa. N'uburanga uzobuhemukiye Imana bisaba kuba muri kino kibanza kugira tubandanye gukwiragiza ubutumwa bwiza ahashoboka ivyo bizorokora igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Reka rero je ngende kwishoneshereza kabisa impuzu zo banambaye ngiye gutegera impuzu zo banambaye ngiye kwakira agashimwe kama Burundi kabisa. Narabwiye ko nzoba ndi cyabona ntegeza kuba ndahari New York hamwe ni London tegerezwa kuba uhari.